naganduka gute ndi mukaga hari uwo bakundira ko aganduka ko ndiko ndabibabarira icyo gihe cy'umugabo wanjye naho yaba mama cyangwa akaba mukuru wanjye cyangwa akaba insuti ntawagera iyo aho ndi n'uwo yari yasigaye mu nda ko namubyaye ndi gusa ntagira akarembe na kamwe nikika ko kandi nta muntu yanserutse kati ndamuhe n'umunyu w'amahera 5 mugabura murumva ko nacumukuye gose narinkiriho kandi ikindi kimbabaza ubu n'uwo mubiri wanjye wanciye unkika simbone nk'abandi ngo nze mu ndimo nk'uku nkora utwanze uwo mubiri rero ubu niwe wasubiye kuntera amagorwa kuko ntabona n'ubuze ngo ndamubone turamukanye ndiko ndamuraba nawe akambona hanyuma tukaramukanya tukayaga neza none hari umubabaro usumbuwe mwumva ntakibabaye Imana yompa nkaronka nikimfasa kikampa n'utwo kujya nosimiriza uhorora akanya nkiriho ko ntaradenduka mvuye nabira ndondera utwonjya mvuye nabira ngira ntuwompa n'akarembe kakampa n'agasuka cyangwa akabakure nkwesa amazi nibyo babikoze ngubu jewe uko hinjira nk'umuntu w'inzobe nk'uko papa yasa umutima warasimba nkibaza ngo ni wagarutse murabyumva ndibuka nabyaye umwana w'imfura twaba hariya ikirere kuri Avenue des Travailleurs umuntu yitwa Marcel yakora mu giheta muri bamwe babaza yaraje aje kutwibarutsa mvuye muri sieste ndamugururiye naciye ngira ngwa muri syncope kuko yasa na papa murumva icyo kintu jewe ikintu no basaba ko mwumfasha hamwe nje nk'i Burundi mwomba umuntu amperekeza igihanga pour faire mon deuil kuko sishobora kujayo nukuri kudahamba umuvyeyi ni ibintu umuntu ntiwigerukira umupfakazi wese bamufungira mu rugo rwiwe twamaze amezi 6 dupfungiwe mu mazi turindiriye ko baza kudutora n'abana twarindwa n'abajerere ntitwashobora kugenda ngo mve ngaha ngo nje no kuri irya nzira umupfakazi baraducunga kandi hariho abaza kuraba ko hari nugira gucya ngo arire abaye umunsi mukuru bati imicombera zoza ni twebwe bahamagara ngo tuje gutamba umupfakazi atagiye gutamba baca bamushira muri wa mugu nyene bakaza kumubaza cyangwa bujuje kuja gutamba twavyifatamwe gute nyene twaragenda nyene tugategura indirimbo zo kumuhayagiza ibindi ahiga kuraba uwitwa ko yarize uwo bayahagendeye bakavuga bati naka ngo nakavuye ko naka ngo bivuze ngo naka baramutwaye ariko rarira bamubeshera nawe nabo baca baza bakamutwara 72 na narahatswe uwitwa ntakayoberana yaravuye kubatwara babagitwaye ku munsi wa 3 bukeye ku wa 4 araza nsanga muhira ambarira ngo witwa makakaza arakuntumye nawe niwe yatwara ku muzenga ndijewe ngwego niho bitugenda kuko umusaza wanje yari yapfuye data yari yapfuye na mama ntawe nari mfise sinavuga ngo mbarira naka ngo arabona nuko ngiye aca rero aramanukana ahantu mu mwonga mw'ishyamba ubwo barambarira yakaba afise agahiri ka musaza wanje yari afise ambarira ngo ntugire ubwoba ngo na musaza we naramuvugiye ngo nawe ndakuvugira ngo uragaruka jewe ntaco mfise nawe guha naho bimbariye ndi waraye ukoreye Imana wakoreye izoguhemba nawe jewe ntaco mfise noguha aca dushitse mw'ishyamba ryari hepfo y'iwacu yambariye ngo jewe aha rero ngo ngomba ngumbe ngo hanyuma ntenda kureka ngo ntenza kukuvugira nje nari umukirisu kabisa yarayabatirijwe ivyo bintu ndaguha n'ibiki aca arahora aca ambarira ngo nimba ugira ubwoba ngo uratwara inda jewe ndaguhenga imbuto zije ntenda zikurayo ndaziswe hasi ncandakanguka ncandamubaza ntindayagaziza kuza wumva ngwego
ngo wagira ngo acara nkubita ubuhiri mu bitugu ca ndiruka ca sigarana impuzu nari mfise zariko amahera 100 ca twarayo rero nkandiruka ndamusiga. Hari ikintu batavuze cerekeye abakobwa bo mu miryango barongowe ku ngufu. Bafata umwana w'umukobwa bakamugurira uniforme ya gerere yari ifise imirongo imanuka uku, bakaca bamugurira na jire. Bamuguriye jire bakamutwara nk'abagiye kuri vigilance. Bamutwaye kuri vigilance ico gihe birirwa baratambanya abagore rikamina, bakabatonoza ibiyoba bagakaranga ibiyoba, bakazana inzoga z'inguvu bakuye mu mihana aho zihiye, bagatereka bakanywa. Bahejeje kunywa izo nzoga baca bihembuzanya abakobwa, ukacubona wa mukobwa ari mushikawe aja aregega inda akubwiye ati uragenda ntugenda, wategerezwa kugenda, akaca asigarana umukenyezi wawe umutambukanye wawe. Ubwa mbere batanguye bahereza inzoga mama wacu ari umuporoti ku nguvu. Bahejeje bace barungika data wacu kuvigira, baca bafata ubundi nawe nyene bamukoze uko nyene, barengitse umugabo kuri vigilance baca bamusigarako twibonera. Aha turavuga ntuzenya genocide peut-être physique, mwese murazi ko habaye genocide intellectuelle yakurikiye. Twere turi mu mwaka w'icumi baraturungikiye umuntu wo muri ministère de l'éducation aza ku ishure kuturaba ngo atubaze igituma twatoye iri shure niri muri orientation mu biro kwa directeur. Ukinjira akakwihweza kuva hasi gushika ku mushatsi ngo kuki watoye iri shure, kuki watoye iri shure, ukamubwira ngico gihe ntitwategera igituma ariko arabiba ari mu bambere, ariko ko randavye abona ati uyakwiye kuja kwiga kwigisha. Umunsi rero dutangiye kuraba orientation, ndaraba mu marise, ndaraba muri za estana za eteje natoye, nsanga sindimwo, nca kuraba ikanyinya aho nari nsanzwe niga, nsanga rero niho banyoriyanse kuja kwiga wa mwaka umwe kugira ushobore kuja kwigisha kandi ntuzupfuhonyoye muri university. Icumu n'igipanga birakora, icumu n'umuhoro, icumu n'ubuhiri, baratugedera turarambarara ngaha hasi. Cewe mfise ibikomere, cewe barantemye ukuboko, urabibona ko arakorotse, barantema aha. Ijosi naryo niryo wibonera, ntabyo ubona. Aha rero haravuye umupfaso n'umwe yarahunze ari Tanzania, aravuduka aha hantu, niwe muntu novuga wakarorero yatuvuyemo mu bantu bose bari ngaha, atariruka arenguru n'umwana mu bitugu n'inda munda, baca barakominyura ati arabazanye, baca abasode baca bavuga ati ni mumureke burya azovuga inkuru yabonye. Si ukuvuga ngo yarirutse arabasiga, oya, azovuga inkuru yabonye. Moi j'ai encore une petite, c'est mort mais il faisait des petites des images, statues, il faisait des statues. Elle a été tuée même lui. Lui n'a été capable de dire que il était tout. J'ai encore une pièce des travaux qu'il faisait. Et qu'il était en train de faire des travaux pour l'église. Bagukubita bakugira gute nta kintu na kimwe wavuga ati gusa no kwiga nkataha, ariko ivyo naho byari meze gutyo byarabandanije. Jewe niga ibuhiga harabaye ibintu vy'amoko nukuri, baragomba kutwica, kwica abahutu navyene vyarabaye. Nahene turomuka turava mu ishuri, mbere jewe nagize ikibazo nyene kangahe, tumaze kuva aho twari twahungiye tugarutse ku ishuri, ntuzeye baraza kutwenteroja abahunze. Jewe twahereye mu gitondo guhera nka 2:00 dushika 10:00. Hanyuma rero iki cyagiye gutuma jewe bantebako kandi bibaza barampambarira, bambajije ati wewe uri umwana wande, ndavuga amazina abavyeyi nkuko nabavuze, ariko mvuze nti bavyeyi bafise bose, mvuga ntoya mfise mama, papa yarapfuye. Mvuze bambaje ati iso yapfuye ryari 72 ngo naho nyene ngo 72 ngo urumva ngo niwe yabizanye kuri iryo shuri ari 78 cyangwa 79.
ku buryo nyene bagira PV bakansinyisha bagaca bavuga ngo ibizoba ngo baje aba basoda ko bazozaza ku ishuri ngo bazozarambaza ntuzeye situation generale ngo y'ishuri kume natwe twari ko turahiyigwa ariko akaca bavuga ngo ni je noza gutanga situation ivyo byarabaye vraiment kuko barigeze gupanga ibintu byo kwica abahutu yaciye amwica babaraga batatu bamwishe na murumuna we imari zari Bujumbura zose nta na kimwe nokoye aho rero ni Bujumbura ino naho mu rugo nta kintu nasiganye na kimwe amatungo yanjye yose inga hagiye nka 15 hagenda n'impene 8 kandi ariko nkubitwa bankubita ngo nasokorera inkongo twadutunze cyane ngo ndetse kuba naranyegeje inkoho ntikuri Imana yaduhaye butunze nta nkoho twari dufise aho n'abandi ko ndakubitwa rero ivyari mu nda amatungo ari mu nzu yose y'imyango y'ivyuma amataraneti ibintu yagira koresha inzu byose nta kintu kimwe bansigarije ndetse utwo dutaheka natako tungana narindiyeho navuyeho niyukanga baje kunyica aha rero amahiri yagarukira mu mutwe ni icumu muko baseye ibintu byo mu mazu kandi ico gabyo baseye ibintu byo mu mazu baragombye kwicana ngo bacumutana amacumu ko bazi ko ari ibintu byishimo muhira aho nasigaye nifumbereje umutima wanje uza barasinze kengena nk'umusazi bazika ko nzoyinga abandi bakava ngo ndosara mugabo Imana yaravyase ko nsara cyane ko nyinga ndacyahembera bukebuke mugabo ngiye kononekara jewe rero mu 72 niki Buhiga muri école moyenne pédagogique de filles yaho ibuhiga ni muri Karuzi iwacu nkaba mvuka mu muri sud hanyuma muri école hatangura kuba imidurumbanyo muri promotion jewe narimwo harimo umukobwa yitwa Nyarushatsi Suzana uwo rero niwe yari fiancé wa Simbananiye Artemon muri école bagize amaliste par classe mugabo hariho na liste spéciale rero yagiye kwa amazina ane hariko jewe hariko rero na Marguerite Mbonyimana twavuka ku Mugara mu Rumonge bandi babiri rero nabo mu Musema baragerageza kurondera yengene batwica none bizogenda gute kugira ngo dufe baragenda aba surveillante l'unique de surveillante uwitwa Olive Kagajo yarahagurukanye le petit doigt yarahagurutse aravuga ati abana babandi ndi mu batwara hanyuma turagenda ngo tugiye natwe muri vacances tutarero ducimatana twibaza ngo tugiye gusanga basiporo Kiremba hanyuma mu modoka rero bamwe bamukazima nari bafitire puze de mananiye n'uwitwa Nona w'ivyanda nibo babwiye abasoda bari ngaha baraho ngo aba bakobwa babiri nabo ku Mugara babasoda bati ntawo munsi baradutwara babasoda tugiye nk'ikilometero kimwe batuba bandi turabica descendez-vous dans le passé pour tout ça là-bas. Marguerite era afise devise yari yayimbwiye hakiri kare uravuga urapfa urahora urapfa tuzovuga duferukaho Marguerite rero bya devise yiwe arayaplika duhahagaze hajya hejuru Marguerite aduhagarara hagati jewe asa droite Jacqueline asa gauche abasoda batangura barabandanya gukoma induru Marguerite nawe atangura kubakoma kw'induru hejuru ndi mutwica nta utwica ndi tubazi ni muturekera amahoro yacu babandanya kutubwira descendez-vous allez passer à la mort Marguerite atangubandanya no kuvuga byabi muri cyakigi cy'abasoda haravuyemo umwe aravuga ati none nk'aba bahuto turiko bicirike nukuri iryo jambo ryarasohotse none mwabaretse muka nimuze basenga hari mwamagunira y'ibiharage none ko mbona turiko turica n'abakozi none ngubu ni
nitubiza bijya biharagira biraza kumanurwa nande nitugera hari i Burundi. Abara bakombenze rero turagenda dushitse hamwe dutegerezwa gutanga vya bindi kurutsa vya yamagunira turayatarura komere kompanse badutwaye muri prison yo kuri kamite Bururi hari amaprison abiri hariho prison kuri kamite na prison centrale twebwe badutwaye kuri kamite bukeye mu gitondo twagize gutya tuze tubona kagashoka ruguruwe hinjira umugabo yari yambaye izigisoda ariyugariramo hagati yacu aratubaza iyo twapfuye tubarira aratubaza iyo tuvuka turamubarira aratubwira ati ngenda babarira ibi mubona biri kurengana mu gihugu cacu na hamwe byabaye dans le monde n'ahandi amagenocide yabaye ariko ubu butoneka bungana uku ndiko ndabona ngaha n'ahandi byabaye ndaza kugumana ngaha kugeza amenye votre sort yarasohotse akagenda araza tule 30 minutes kuraba ko tugihagaze hahandi aragenda aratuzanira n'ibyo kurya n'ibyo kunywa ndibuka ko Marguerite yagize ni petite blague ngo bariko baratugaburira kugira ngo batwishe twabyibushe hanyuma vezeho y'uwundi munsi ukurikiye hagati aho kumva bari gukoma induru hariya ngo babakobwa bakumugarazi gukoma induru rwose ngo nimubazane abasoda bamwe babarikiri bazari benshi baza barirukana ingo n'induza n'imbunda n'amabayonete yabo n'ibiki barugurura Marguerite baramuvutura baramusohora Jacqueline baramuvutura baramusohora nanje hamwe ukuguru kugeze mu rugi ndamona wa musoda wamuriye tena araje mugabo cette fois-ci yajari arume muri iyo 30 minutes yagiye aragira yarugurura gutsa gutoyi akabona turimo akaca yigira ariko arabiromarika yuko iyo reaction baye aca aribuka mugabo vizimo arugurura araza je usanga sindasohoka neza ansubitse inyuma amfata ngaha ariyuke ngo mbwira uko bigenze nitwumvise bakomindura hajya ngo nibatuzane ngira ndababwira ibyabaye yarataye inkoho hasi aramanuka ararira avuga ngo karabaye birarangiye nje ndabimenya rero ko tugiye gupfa ama isegonda ya la dernière seconde avait sonné nje ndabimenya nje ndangura kuba gutya sinashobora guhagarara arihanagura amosozi arambwira ngo nisohoke turasohoka Marguerite bararemarika ko ntashobora guhagarara Marguerite aramfata akazarangira gutya reka kugira ibyo kuko we ntiyamenye ibyambaye hariya reka kugira ibyo hanyuma bo ngira ngo bari bagifise aka espoir omwe ka 20% yuko dushobora gusiviva mugabo jewe yari 100% ko tugiye gusinzira ubwanyu udakanguka wamubwiye tena acatangura gukoma induru yigitsa yo babarikiri bose arabirukana kandi arabishobora aca bari budusorera ngo ni muza aradutwara adushira mu kandi ka chambrette agenda kuzana akariri aerosol ashirako
akamatera acagenda sinzi yagiye azana uburengeti hanyuma aduhagarara imbere ngo baye mu by'ukuri yaciye agenda kandi ntitwongeye kumubona twebwe rero dusigara twibaza n'umuhutu n'umututsi yitwa nde hanyuma hagati aho baraje baradutwaye kutuvyola hari abavuze le viol baradutwaye kutuvyola baraduhohoteye cyane hanyuma nakeye tudatubona baje kudutwara ngo tugende ngo muri interrogatoire ngo kwa komanda uwo komanda yari Ndungoma Samuel Ndungoma Samuel rero ingoho yari ngaha ndasatwe wati na bayonete yiwe icambere yatwanje kutwereka niyo nkoho aratubwira rwose ati iyi niyo kubica iyi ni bayonete mugabo nimumbwire iwanyu niho turamubwira mwigahe ibuhiga turamubwira ngo nitumubwire ingene twashaka kwica abatutsikazi bari ibuhiga nazijya mu gita twaryamako baramubwiye ko mu gita twaryameko abaso bakora iki kuko ahumva bakora iki ni ukuvuga mu Rumonge yaranabwo bitwibwiriye mu Rumonge abantu twarahejeje nta muntu n'umwe yasigaye donke muri iyi si ni mwebwe gusa musigaye abiwanyu bose twarabamaze ibyo byavuzwe nande na Ndungoma avec sa propre bouche baradusubiza muri Kagasho sitorokure nabyumvise ari Kiremba mw'abantu yaciye afata contact ngira ngo imodoka yayitwara bibaza ngo ari muri za autorite z'Iburayi kuko yategerezwa kwihuta acariruka cyane ageze devaloro kamilitaire yuguruye amaportugere yose hamwe tuza tukaca twinjira gusa naho tuziye vuze ngo nimwejeva ati ngo nimukubite kuva tuca arirukanga aradutwara Ikiremba jewe mvuka mu bwoko bw'abatutsi mugabo rero amagorwa nago nabonye nuko narimwe n'Imana mbana nabwikuyemo narababaye birengereje yo narapfakaye ndapfakara ndahura n'amagorwa mperasi umugabo wanje bamwishe mu 72 nko mu masaha z'isaha 2 z'agatondo mbona uyo mugabo gakemaraje acarambwira ati mpiyo nzu ndagusubiza amafaranga mwatanze urumva ko umuganje yafuye nkuno munsi nkeje agacaza baca baraza bararasa mu nzu ngo ninsohoke ababanyi baca bitera mu nzu baraza bankwegana n'abo bana bane ndasohoka ndapfa mu iyo nzu nta n'igitambara cyo ku mutwe nta n'impuzu nasohokanye kandi rero buriya umugore arakunda isahani n'isafuriya naho mwirukana uri umugabo utamuhaye iyo sahani n'iyo safuriya hajya umumwishe rero jewe wanje yarahwereye kubera mbuze uburyo bwo kujyana umwana kwa muganga njagorwa ayandi magorwa agira kabiri yo kubura umwana nkabura ikintu ndamuhamba nkabura n'impuzu n'ikirepe cya kirepe kimwe bata cyangwa umushambara bataha nkabura kuwuzingiramo uyo mwana sinzi ahantu bataha ikintu zenye umuntu yadandaza yari afise ibutike atakijya gikarata avuye kuranguza ibintu ndagenda ndagitora nshiremo uyo mwana sinari nzi n'ingene n'umuntu apfa ntari nkiri muto sinari bwabona aho umuntu ahwera ndatora kijya gikarato muhungu acaza arirukanga yari umwana w'umusore arankubita amakofe ngize inzara ngize amagorwa
nkumva isereri rikirazunguruka ndamurarana aho namuraranye yapfuye buraca araho umugabo nkaba mfise ikizeze ntari mu gikarato kandi icyo gikarato nacyo sinashobora kumenya yuko nicamara gutota ko gihava byose bisesekera aho nyene biva muri uyo mwana sinabimenya. Uyu mwaka narugorewemwo amagorwa mperasi gushika n'ubu ndafise igisebe n'ibintu byinshi cyane nabonye mu Ngagara. Abantu barapfa bazize ubwoko bwabo. Jewe na bene wacu twavukana bakuru banje batoyi banje narabatumye kundi baze bandabe ngo ntibashobora kuza mu nzu y'abamenja ngo ni itegeko barategetswe ko badashobora kuza mu nzu z'abamenja. Urumva iryo tegeko ryatanzwe n'umuntu wo mu muryango yashikiwe n'amagorwa atazi bagaca bavuga ngo ntibaje mu nzu z'abamenja. Imana itabare. Amagorwa yabaye mu 72 ntagapfa agarutse mu gihugu. Jewe nagumye nkwirikirana iyo nzu ndayiburana kuko narabonye ko nararenganijwe. Jewe nsaba leta nanje yiga iki kibazo canje ko ngize Imana leta yiga iki kibazo canje ninkomorere inzu yanje nirutunga boro itunga abapfakazi itunga abifise igatunga n'abatifise. Kandi ikindi kintu nsaba leta umuntu wese yanyazwe ibyiwe mu bwo buryo mu kwica umuntu ataca bari bafise naho ryo bari deni umuntu uramurondeza akakwishura ntuce uza kwihagira ngo wice. Rero abantu bose babonye amagorwa nkayo nabonye ni ukuri leta ibasumbushe ibasubize ibyabo. Ibisebe biri mu mitima yacu amarira dufise buca tujana mu kuzimu leta yaduhanagure idusubize ibyacu naho tutabasaba byose niduhe ibyo bisaka byacu izo nzu ibiduhereze twongere tubemo. Baravuga ati muragira ibintu uzeye mugira ibitoki mubizane n'ufise umwana agende bose babizane. Basi turagenda tugiye kira mwana igitoki umugore igitoki umugabo igitoki turagenda dusitseyo hariya hirya y'Ubukemba hakurya muri Karamarugwe niho hari intuzeye itanure hari itanure bahora bacanamo iswagara. Basi rero bya bitoki bamaze kubisikana bamaze gusikayo bakagira igitoki bagaterera y'umwana na nyagitoki batera nyagitoki bagaheza bakokorana n'umwana bokanye n'umwana hama bakavuga ati ehe n'uryo bakabahereza inama intambi wowe ukirya wowe urya umwana wawe. Basi rero nyantambi bamaze kuyanka na nyamwana na nyagitoki bagasako nabo bakiriza bagatererayo. Barasatura inda basatuye bagakurayo cya kiyoya gasako basiga bagitamitse ibere rya nyina gasigara uko nyene ko bakamubaza uko nyene cya kiyoya bagikuye bakagishyira bari kumwe n'umugabo naho. Urumva basasika ikibero cy'uburyo uri bafu bakaremeka ku mugabo ukamenga n'abaryamye mu buriri bakagira amagara y'umugabo bagakwegera mu magara y'umugore igitsina gore basi. Urumva rero bakabagira uko baruko nyene wasi